Ndi niteka n'umunezero ntangere byo gusubira kubana namwe mwanywanyi tubana mu makuru n'ibiganiro bya misi yose tubashikiriza kumunesha ko yanyu mukunda cyane ya Isange TV. Imbonesha kuri mwe rudende bashikiriza amakuru n'ibiganiro bavyakorewe amatohoza haba muri politike, mu nkino, mu ndero, mu magara y'abantu, agateka kazina muntu, amakuru yo mu makungu, mu kibano ndetse nandi yose abatandukanye. Imbonesha kuri yanyu mukunda cyane ya Isange TV ibashikirayo itabakabatorokaneza ayo makuru yose ku buryo bw'idonido. Ndagwaye kaze kandi ndanakwipfurije umunsi w'Imana mwiza mwe Barundi muri mu bihinga itandukanye igize igihugu cyacu c'u Burundi nk'abari mu bucimbiri butandukanye amazona atandukanye ibisagara bitandukanye intara zitandukanye vyose bigize igihugu cyacu c'u Burundi. Ndabahaye yambo mwe mwese rero mubandanye mudukurikira mu makuru n'ibiganiro tubashikiriza ku mbonesha kuri yanyu mukunda cyane ya Isange TV. Imbonesha kure imwe rudende ikora amakuru aba yakorewe amatohoza. Ndaguhaye kaze rero we munywanyi ukurikira amakuru ku mbonesha kure ya Isange. Reka mbanze ndabahe mwiriwe abandi ndabahe mwaramutse bivanye naho muherereye. Iri niteka n'umunezero ntangere byo gusubira kubana namwe mwanywanyi tubandanya tubashikiriza amakuru n'ibiganiro. Imbonesha kuri yanyu iba yabatorokanirije ijya nino. Reka rero mbanze ndabibutse mwe mwese mwo mutarafyonda sabone cyangwa partage mubanze mu fyonde ko kugira muze muraba mbere kubona amakuru n'ibiganiro tubashikiriza kumunesha kuri yanyu mukunda cyane ya Isange TV. Murabizi neza rero ko tugira tubashikirize amakuru yiri waravugwa kuri aya mango. Mugerero mu minsi iheze twarababariye ku kungene umutekano woba uhagaze mu gihugu cyacu c'u Burundi na cane kuba mu nyuma yuko igihugu kibanye c'u Rwanda ndetse n'u Burundi bitameranye neza mu bijanye n'umutekano. Iyo ngingo twarayigarutse ko kenshi cyane makuru kandi yamaze iminsi avugwa twe twababari ku kungene mu mugambwe CNDD FDD injyane ari zose aho ndetse vyanavugaga ko umunyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD FDD Reverien Ndikuriyo ngo yoba yongeye kuremba cyane ndetse akaba yarasubiriye kujanwa mu bitaro ngo barabe ko amagara yiwe yokongera agakurikiranwa. Twe twababariye kungene umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye ariwe ariko aradondwa urutoki ngo kuba amagara ya Reverien Ndikuriyo umunyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD FDD atameze neza. Bamwe bavuga ko perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye ngo afite ishavu kuba Reverien Ndikuriyo ngo ataragandaguwe cyangwa se ataraguye mu bitaro i Dubai na cyane ko ngo uyu mukuru w'igihugu atashaka ko Reverien Ndikuriyo ngo yogaruka mu gihugu c'u Burundi na cyane ko yamubujije kurongora igihugu neza ndetse nganavuga ko mu gihe ngo Reverien Ndikuriyo yoba akirongora umugambwe CNDD FDD ibintu bitazogenda neza mu mugambwe ndetse no mu gihugu c'u Burundi ngo bitazana korohera perezida Evariste Ndayishimiye kubandanya arongora igihugu c'u Burundi n'abarundi. Ani makuru ndetse n'abahinga mu vya politike babandanya bavuga ko kandi perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye akitotoma ndetse nafite n'ubwo bantangire ngo kuba umunyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD FDD akiri Reverien Ndikuriyo ngo amatora yimirije muri uyu mwaka wa 2025 ngo ntazogenda neza. Na cyane rero acagaruka ku ngingo y'ukungene amatora mu Burundi ngo yoba arimo injyane akavuga ko na cyane ndetse n'amatora yo mu mwaka wa 2027 y'umukuru w'igihugu ngo atazogenda neza na cyane ko ngo perezida Evariste Ndayishimiye yazohava agambanirwa akagandagurwa. Ni mugihe kandi mu Burundi humvikana irage ry'abankuru nziza ndetse n'abari mwirage rya perezida Evariste Ndayishimiye. Aba bose rero mu burongozi bw'igihugu bamabaranyonorana gusa uravye cyane abari mwirage rya perezida Pierre Nkurunziza uraraba kabona nivyo bihangange bikomeye. Aha twofata karorero nka Prime Niyongabo urongora igisata c'ingabo ngaha mu Burundi. Tworaba kandi Reverien Ndikuriyo umunyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD FDD ndetse akaba ari na Kizigenza ngaha mu Burundi aho ndetse n'abanyagihugu b'u Burundi bishima cyane iyo bumvise ingendo y'umunyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD FDD Reverien Ndikuriyo. Ibi byose rero bica bishavuza cyane Evariste Ndayishimiye agaca akora ibishoboka byose kugira arabe kungene ngo yokiza amagara uyu munyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD FDD Reverien Ndikuriyo.
aya makuru yose rero twarayagarutse ko cane, murabizi twaramye turabivuga ko ni ibintu tubandanye tugaruka ko cane, ahubwo kuri ubu ngubu inkuru tubafitiye tugiye kubandanya tunyarukira muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo, maze turabire hamwe ukungene umutekano woba uhagaze n'ukungene ingabo z'u Burundi FDNB ziri mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo, aho zagiye kwifadikanya n'igisoda ca Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo FARDC guhangana n'umugwi witwaje ibigwanisho wa M23 kuri ubu ngubu uko vyoba bihagaze. Kuri uyu munsi w'Imana kwigenekerezo rya 23 Ntwarante 2025 intambara zongeye kwaduka, aho umugwi wa M23 wazindutse ukubita ahababaza igisirikare ca Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo FARDC na cane cane abari ngo mu birindiro nyene, aho bari bagiye kuvogera ibice byafashwe n'umugwi wa M23. Imigwano biravuga ko yazindukiye ibera ngaha iwarikare muri kano gace nyene ka awarikare satere, akaba rero ari agace umugwi wa M23 umaze iminsi mike cyane wigaruriye. Igisirikare ca Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo cazindutse ngo kiragaba ibitero ku mugwi wa M23 ndetse bari bafadikanyije n'igisirikare c'u Burundi FDNB n'umugwi witwaje ibigwanisho wa Wazalendo ndetse na FDLR. Gusa intare za Sarambwe muri aya masaha biravuga ko zoba zimaze gutanga isomo rikomeye ku gisirikare c'u Burundi ndetse n'ica Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Ibi biruko kandi mu gihe hari hashize iminsi humvikana amakuru avuga ko umugwi wa M23 ushaka kwinjira mu biganiro vy'amahoro n'igisirikare na Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo irongowe na Perezida Antoine Felix Tshisekedi Tshilombo. Gusa mu minsi iheze ubwo umugwi wa M23 bamwe mu barongoye nyene uyu mugwi bafatirwaga ibihano n'Uburaya ndetse n'ibindi bihugu vy'ijya nino mu makungu, ibi byace bishavuza abagize nyene ujya mugwi wa M23 baca basohora itangazo bavuga ko batazokwigera bitabira ibiganiro bizokorwerwa nyene i Rwanda, byari kuzoba birongowe na Perezida wa Angola ariwe Joao Lourenço, ndetse akaba ari n'umuhuza w'ibiganiro hagati ya Kongo ndetse n'umugwi wa M23. Umugwi wa M23 rero waciye usohora itangazo uvuga ko utazokwitabira ivyo biganiro. Nyuma yako gashavu rero ku mugwi wa M23 na cane cane ko wamuvuga ko ugwanira uburenganzira bw'abakongomani na cane cane abanyamurenge ndetse n'abanyekongo bo mu bwoko bw'abatutsi bari mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Umugwi wa M23 rero ubandanya uvuga ko ubu ngubu nta kindi uzokora uretse kubandanya ushaka uharanira agateka kazina muntu k'abanyekongo nkuko amabwirizwa n'ubundi ari mu itangazo ryasohowe n'umugwi wa M23 ribishikiriza. Umugwi wa M23 rero kuri uyu munsi w'Imana kwigenekerezo rya 23 Ntwarante 2025 zoba zitanze intare za Sarambwe zaba zitanze isomo rikomeye ku gisirikare ca Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo ndetse n'umugwi n'igisirikare c'u Burundi FDNB. Kuri ubu ngubu amakuru duhawe n'amasoko yacu ndetse amazwa dusumurira ku birimo birabera muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo nuko umwe mu basoda b'u Burundi yoba ahasize ubuzima, nkuko amakuru duhawe n'amasoko yacu n'ubundi ngaho muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo abandanya kubidushikiriza. Reka tubandanirize n'ubundi mu makuru yacu kubiri ko biravugwa ngaha mu Burundi mu gihe hamaze iminsi hibonekeza ikibazo c'isukari. Sosumo rero ivuga ko kuri ubu ngubu hoba habonetse agasukari aho rero abanyagihugu kuri ubu bariko baratamba akaneza. Mu ntara ya Bubanza kuri ubu ngubu biravuga ko ariho isukari ya Sosumo yoba yasubiriye kuboneka, nkuko amakuru duhabwa n'amasoko yacu ndetse n'amatwi adusumira ngaho mu Bubanza abivuga. Kwa 21 Ntwarante 2025 biravuga ko hoba habonetse mu ntara yose itoni 35. Iyo ikaba ariyo iriko nyene ngiratangwa mu makomine 5 agize intara ya Bubanza. Umuguzi wese ngahabwa ibiro 2 ku giciro c'amafaranga 6,000 by'amafaranga y'amarundi ku kiro. Nkuko umuhanuzi wa buramatari w'intara ya Bubanza abivuga, avuga ko barose isukari nke kuko ngo
kuyisanzwe ikenerwa ngaha muri iyi ntara ukariko bahoraga babarosa itoni zirenga 60 gusa kuri uyu munsi rero bikavuga ko baba babahaye itoni 35. Abaguzi rero bakaba bashima urutonde ngo rwakozwe rwo kuyitanga, bakongera kandi bagasaba ko ngo ho kongerezwa amatoni kugira ngo umuryango uronke agasukari kandi kazimbutse. Ico mwomenya nuko kandi ikibazo c'isukari kimaze igihe kirahanze Uburundi nkuko vyamye biravugwa mu bimenyesha amakuru bitandukanye na cane cane n'umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye yamye aravuga kuri iyi ngendo ya bamwe mu barongoye ibisata bitandukanye bataba bariko baratunganiriza abarundi. Reka rero tubashimire mwese mwari muri kumwe natwe mu makuru n'ibiganiro tubashikiriza tube dusozereye amakuru yacu ngaha. Wakurikiranaga amakuru n'ibiganiro ku munesha kuri yanyu mukunda cyane ya Isange TV, munesha kuri mwe Rudendi bashikiriza amakuru n'ibiganiro bavyakorewe amatohoza ari tekano n'umunezero ntangere ryo twatwa tumwe namwe mwanywanyi tubana amakuru n'ibiganiro bya misi twama tubashikiriza 5 kuri 5.